ndabahaye mwaramutse mwese amahoro y'umwami Imana abane natwe hose. Nitwa Ngendakumana Vincent wa hano nyene. Ndanezerewe cyane no ko Imana yagiriye neza ikanshitsa muri uno mwanya mwiza hanyuma ikanantuma gukora ibikorwa byayo. Mfise ijambo niyumvira ko tuganira ndiko ndaraba uko umwanya umeze muje kumviriza intango yayo ndashobora kutayibandanya neza kuko kimeze nk'icigwa gifise intangamarara mugabo uciye nkora nk'umusifuzi ntaco. Ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga yuko ridasobanurwa uko umuntu ashaka. Ivyo navyo nyene iyo hari umwanya uriho twuvugana igituma iryo jambo ryavuzwe. Hanyuma iyo turi mu rusengero dukorana amatwi bumviriza neza, niyo hoba hari agasovye umusiguro amenya ati ivyo nibisanzwe jewe ico nari ntombereye nakirosemo. Ariko harimwo abandi bafise ibibazo bahanzwe no kumviriza ikosa ry'umusiguzi rikaba ari ryo bagenda barashingira intahe aho baciye hose. Attention, urumva ubugiye uba wononekaye kurusha uko waje bari gufumureka. Naho Bibiliya ivuga ko kwegera kurusha ntibisa nibi bijambo ry'Imana ryavuga. Iyo rero abasiguzi bariko baravuga hano ibimvuga nuko ngendana namwe murabizi ko tugendana. Niko bigenda. Nubu undi twaje gusohoka uraja kumviriza wewe nyene uraja kwihinyuza cyangwa uhinyuzanye na mugenzi wawe. Kurikira ibifisa akamaro namba ururimi runyereye ku muntu wese uzoba uri kurumviriza ni nkuko nawe hora runyerera iyo uri kuravuga canke ruzonyerera nejo uri kuravuga. Hanyuma ikindi hariho ibintu mperuka kuvuga hano mperutse kuvuga ngoma ndabigaruke ko kubera sinibaza ko nari ndabivuze nko biturumbukiye. Naravuze ijambo nubu ndarisubiremo kandi nzokwama ndarisubiramo mbwira abantu kandi na jewe rimbwira no kuvuga twese hamwe kumenya yuko kuwa gatanu ari ikoraniro no kuwa Mungu dukorana amakoraniro abiri no kumenya igihe cyose cy'inyigisho twamatuzamwo tugaca tuza muri ivyo vyonyene akaba ari vyo dukora hanyuma dusohotse tugasa nk'abandi ntaco bimaze. Kumenya yuko ati twebwe dusoma Bibiliya aba Emanueli turakurikiza umuco wo kwambara igitambara no kwambara igiporirerire no kumenya yuko tutambara amameshe n'amahereni ivyo vyonyene mugabo tugakora nkuko abandi banyamahanga bakora ndagisubiyemwe ntagira ukimbaza arasubira mbaze ndakimusubiriramwo ntaco bimaze. Sivyo gusa hariho ko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu akadukura kure mwishayo y'ivyaha hanyuma akaterura intambuko zacu ahumutse tugahindukira rero tukabona Imana. Iyo tumaze kubona Imana no kuvuga yuko ivyo dukora byose twisunga Imana. Umutima wawe urera ivyo bubizi, umutima wawe urimwe agasembwa ivyo bubizi. Ndigakugwaho rero nuko naje mwikoraniro ryo kuwa gatanu ndigakugwaho nuko ndiko ndasigura no musi kuza iri ni ryambere ndaje gusubira no mu rya kabiri ni jewe nihana mu mutima wanje hama nkaza gukoranira hamwe n'abandi. Erega nuko ibintu byahindutse usomye neza Bibiliya wibaza ngo kera mu masengero havugirwa ubutumwa bwiza ngo abasambanyi bihane ibisuma byihane ingozi zikibiza uburyo bwose babibwirirwa hanze hama binjiye mu rusengero bakabaje kurimbura ivy'ivyagezwe kuririmba amazaburi amatazirano y'ivyambwemo hanyuma ubutumwa bwiza abantu bakaja kuronderwa. Ndashimira Imana yuko biriko birarurumba biriko birashuha n'ubu kwa gatanu nkeka arico gikorwa tuziba turimo. Umutama Leopold nawe amaze imisi ariko aradusubizamwo n'izindi ntege atwigisha icigwa cyo ikanguro. Dusome rero amajambo y'Imana naciye mpindura intangamarara iyo ibaye ngufi. Tubona mu gitabo c'Abaheburayo igihimba ca gatanu dusome ku murongo wa 11 turashika najya ku 14. Muraja kubibona nabitanze hariya biravuga yuko
niko uno mutwe w'amajambo uvuga uko abakristo bakwiye gukura mu mpwemu. Nanje nanditse nti ugukura mu buryo bw'impwemu. Uri mu buhinga bw'ivyuma ko avyumvise nasome hano igice cya 5 mu Baheburayo 11 acabona umutwe w'amajambo kuvuga uko abakristo bakwiye gukura mu vy'Imana, ahubwo mu vy'Imana. Kamwe habonye ndasome tumuvize ko vyinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva naho mwari mugeze kuba abigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si kugaburirwa ivyo kurya bigumye nuko utunzwe n'amata aba ataramenya ijambo ryo kugororoka kuko aba ari uruhinja ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza uhoraho ahimbazwe. Navuze yuko ncanda bivuga mu nje amake kandi muri yangeso yanje kakamenyere si ntituzoba duhejeje uno munsi ndibuka yuko nubundi ne navuze ko uno munsi dushobora uwundi munsi ngarutse ko twojya gutangura kuvugana ivyo ku muhero w'isi ivyo kugaruka kwa Yesu n'umuhero w'isi yamara byahindutse gato tuzomara 2 canke 3 turiko turakura mu vy'Imana. Aya majambo dusomye murazi ko ari amakenga y'abantu bavuga yuko badatahura neza umuntu yanditse kino gitabo ariko abandi nabo bakagereranya bakagerageza bakavuga yuko cyoba cyanditswe na Paulo kuko nitwaronka kanya tuzoza turabigaruka ko buke harimwe amajambo umvirije umva ko ari imvugo ya Paulo. Kikaba ari gitabo cyanditswe mu myaka 67 ishira na 70 inyuma ya Yesu. Hanyuma mvuze muri makenyi igituma uyu mwanditsi yanditse ibi nuko yagiriza cyane cyane abigisha. Nico gituma mwumvise mwe rya jambo rivuga ngo birakenewe ko namwebwe nyene ndiwumva namwebwe nyene musubira kwigishwa ivya mbere vy'itanguriro. Yarabagiriza rero yuko aba bari bashinze umutima ku vy'ivyagezwe bakamana imigenzo y'ikiyuda atari y'Imana. Hanyuma kubwo kwitwararika ivyo mvuze ntindabicagagure muri makenyi ibindi tuzobimarira mu nyuma bikabatuma baba abanebwe ahubwo bikabagora kwizera Kristo kuko nubu twumva ko ariho bamwe gushika n'isaha bo bataremera ko Kristo yaje bikacare bibagora bakitwararika ivyo ivyagezwe mbere ni washaka tuzobibona navyo nyene hariho imirongo ibivuga kandi niyo muja kubona yanditse hajya ndi hano je mbona umenga ntibibona neza ngira bari kure ni babibona neza sanzwe ntanabona neza naje muje kwitwararika muze murayimura muyijana kujya wo kwimura ivyigwa kujya utotakobwa ngo hagira agaharuro na gatonyi murajya amafaranga uharura wamushinze kwijisho nahajya muri shingeko. Aha rero akabagiriza ivyo akabona vyinshi mu byo narimviza abizobandanya ko ari byo vyababujije yuko batera imbere mu vy'Imana mu byo kwizera Yesu Kristo yuko ari byo vyababujije gutera imbere ngo bakure ariko ko nabo bakirabo kongera kunyweshwa amata batarabo guturitsa igufa. Hanyuma mbanje kugarukirizaho tuvuze gukura ntanga karorero ku umwana avutse akivuka hajya yitwa uruhinja. Kera umwana avutse yavuka udashobora kumenya uwo basa burya byagiye birahinduka sinzi ko negeze kukibabwira kuko nta mwana yigeze kera yavuka ari mwiza. Umwana yavuka kera aho muri iyo myaka ya muza 70 hariya muza 60 kuduga mbere washaka nkeka no muza 80 hama havuka umwana usanga afise ibiso by'ibituritori binini udashobora kugeranya ngo asanase ubu ava ku meza ngo asana nyina
siko byari bimeze. Kandi akazomara indwi zibiri utarabona mu jisho hiwe, amaso akagenda aragabanuka buke buke, bya bintu biyimbye bikagenda biragabanuka buhoro buhoro gushika utangura kubona mu jisho indani. Hanyuma muri izo ndwi zibiri yabagize ibintu bita gushisha. Gushisha no kuvuga umwana yarunuka, ugasanga sinzi ngano ko batabasiga amapudre na bijya bintu mwaziga sinobimenya. Umwana agashisha, bavuga ngo arashishe, ugasanga umubiri urunuka. Iyo avuye mu buhinja aca yitwa uruyoya. Uruyoya ruba rumaze rero gutangura urumva guhumura naho rutaba rubona. Iyo avuye mu buyoya aca atangura kuba, murazi ngene umwana aduga, aca atangura kuba igiki avuye mu buyoya. Yahere mu buhinja agiye mu buyoya, hanyuma atangura kubita amaboko hasi aca avuga ngo igifata nzoka. Wewe wofata inzoka, wewe aca yitwa igifata nzoka. Bamwita igifata nzoka kubera iki? Kubera ni kitazi. Kujya wumva ngo nigifata nzoka niko yofata n'umucangwa, niko yofata n'ikindi cyose cica, niko yokorokera no mu kinogo kuko nabyazi. Hanyuma uyu mwana atera kura, arava hasi agatera kura, agatangura guhaguruka, akagira dede, akamara sekeza inyo hasi. Ivyo ni ngombwa, ntushobora kubikwepa kiretse hoza batambuka n'amamashini. Hanyuma atanguye kugira dede abantu baga dede mama dede papa dede pum chini. Hanyuma ukabona asubira agahagaruka. Hanyuma hirya yeje agatangura agashingura ukuguru kwa mbere, bikanka hama akagushira imbere, agombaza no kugira kabiri, haraho uzobona naho nyene yikubise hasi. Ivyo biraba ni urumva na cyagihe cyo kwavura. Iyo ari karavura yahegeye gufata inzoka, naho nyene haro usanga yakwisa amazuru hasi, no muntu usanga abana mwene bamanaha. Hanyuma ukabona araduze nguye arakuze, yatanguye kumenya rero gutambuka. Atanguye kumenya gutambuka, hariho aho usanga hagoye guca, naho nyene ukazosanga yaramenyereye ahantu hagoye nko kumanuka cyangwa ku musozi hatari ngazi, naho ugasanga yari ko arahamenyera kuhamanuka. Hanyuma umwana urumva aratanguye gukura, none arateba akaduga gushika naho utangura kumutuma. Genda unzanire amazi, genda unzanire udukwi, genda nguyo. Ubu unye murabona mu myaka 2-3 baba bari ku ishuri. No kuvuga yuko umwana rero arakuze, hanyuma nambara umukobwa ngo warageze mu bigero aho atangura kwiyumvira nawe kuvyara uwundi mwana. Ageze mu bigero aho atangura kwiyumvira kubaka urugo rwiwe, kandi ivyo ari kwiyumvira kubaka urugo rurimwe ibintu byinshi. Kubera namba mutabizi mwabakobwa, kubaka urugo so kuva iwanyu ugiye ku mugabo. Oya, uko siko kubaka urugo. Hajye ugiye kurongogwa. Hanyuma ugiye kurongogwa muri rujya rugo, hariho rero kugubaka. Ibi tuza turahendana ugasanga wapi ugiye ntuzi gucumba ubugari, ugiye ntuzi ngene bakora isupu y'umugabo, ugiye ntuzi ngene basasa igitanda rizorenga kidashashe, hajya ntuburi kuragubaka. Ugiye muhira wakuze ugoye, kuko ivyo byama byadushitseko. Ugasanga wakankamira musaza wawe na mama wa mbere ukubaho ukamukankamira, n'abanyu kabakankamira. None ugiye wibaza ngo niko bizogenda, ugiye kubaka ivyo birafutikana, kuko umugabo ntakankamirwa. Naho yoba yakoze ikosa, ragina umuntu azobabesha ngo urakankamira umugabo, azoba gusambuje. Nambara umuhungu rero nawe nyene nguyo arageze mu bigero, anaanza kufikirima ingene amahera yoboneka, hanyuma yubaka urugo rwiwe, ingene bigenda. Atanguye gutumwa ko abaye mukuru w'intara, abaye mistanteri, abaye prezida, abaye ivyo urumva umwana yaba yaravuye. Kandi muze muri itondera nabo mubona aha, ibindi ko ndavuga haraho muhenga muca mukanguka, ntubizi uzobamwo prezida muri aba baraha. Kandi arashobora kuba prezida ukiriho. Muribuka umuhisi inkuru nziza ko yagiye gushimira abantu hajya si Munyambuye. Hajya bajya yagiye gushimira kugira ngo yavuye yuko nyene. Maraza murafyina. Hajya avuze ko agiye kubashimira ati abatwabanye neza, barafashije nahabaye imyaka myinshi, yahabaye imyaka myinshi anyegera kuko yari ko ararasa, mugabo hariho nabandi bamuhiga.
hajya yarabivuze bijya mugabo ntugire ntiyategeza guca avuga ngo nabazaniye ibi ngo hajya bararonse aba president ugasanga yavuye iyo rero kubera wa mwanya nawo mbona uheze reka ko kararo mbanze ndakagezaho tuvuge ivyo gukura mu vy'Imana kuva je nakira umwami Yesu hari muri 88 ndashimiye abajama nabatijwe muri 88 hari mu 12 aba nabo muri 2025 mu kwezi kwindwi Imana ishimwe yuko twese ingero yacu irangana Imana ishimwe kandi ivyo mwosanga mutabitahura ko ari abo byakwegeye ingorane bariko ariko aratanga karorero Yesu ko ari abazindutse mu gatondo hama abandi bakaza saa 9 abatangwe mu gatondo induru n'imitsi iraranda hati impembo ni gute ati ivyo ntibibaraba watangwe mu gatondo no ku mugoroba ndabahemba kumwe ntawungaba nije nzi nyene ndabahemba urumva rero je wa 88 nabi imbere hariya yiwanje naba ni vyiza cyane ivyo mugabo kuva mwakiriye agakiza kuva je nakiriye agakiza buryo usomye Bibiliya ukumviriza abavuga abigisha abakozi b'Imana bamye bavuga bati Bibiliya niyo basoma mwirinde ubusambanyi mwirinde kwiba mwirinde kubesha mwirinde kuraguza mwirinde kuboregwa mwirinde kudendereza abandi mwirinde guciza itarizo mwirinde guhengama mwirinde kunegura abagenzi banyu mwirinde kuva twakiriye agakiza suko twigishwa kiretse bya bindi usanga bitandukanye hari ababitandukanye ubunye batavuga ngo agakiza bavuga bati kontinere bavuga bati nyishu z'ibibazo namba warigishijwe aho baraguhenze agakiza niko byahimbaye Imana kwiduha none rero ikibazo cyambaza ko wumva twakuze mu by'impwemu ubona tugenda ngwiki ubona tugenda nk'abakuze turacadandabagirana kumwe ko ruhinja sivyo gushika nuno munsi ni bande muri twebwe bataratahura ati gusambana ni icyaha ubukiro ruhinja bwo kutamika amata nako nyene ukazona hari naho rutayamira amwe agaseseka gacha ivyo twaravyigishijwe namba dukura mu vy'Imana ivyo turazi ko ari bibi kandi tumaze gutahura ko ari bibi turakuze turadumutse mu vy'Imana haleluya ivyo kuwa gatanu ndabisubiyemwe no kuwa kane no kuwa gatandatu no kuwa Mungu turundana amakoraniro atahesha Imana icyubahiro nsubiyemwe kuvuga ko ari zero ariko bamaze gukura mu vy'Imana n'abantu bakuze nyene bahagaze naho wotunga ryinshi ry'umurengera ivyo ntibishobora kugutandukanya n'Imana naho kena ukongera ukaba hasi ibi bintu by'ubukene yo turiko turabivuga ndimugire ngo tubivuga kubera tubikunda oya dukunda itunga ubukene tuvuga kubera bubaho kandi buguma bwizana ku muntu atagomba umuntu akiruka tukiruka nijoro n'umurango umuntu ari kararondera wapi fata ntibifadika fata no gusumo kiba bikaguruka iyo tukivuga suko tukigomba oya nambari abatwigishije ku cyo kera yuko amafaranga atacamaze tudakwiye kwigira kuba abatunzi rero ivyo vyose iyo bitubayeko warakuze mu Mana reka ndabereke bega murabona babagabo batatu ingene bahagaze imbere y'umwami bavuga bati twebwe ntidushobora gusenga igishushanyo Azariya na Mishayeli nande na Ananiya bari batatu abatama baze badufashe mu kutwigisha ajya amazina baze yadutandukanirize na gente bende yafate neza mu mutwe nibajya twita Shadraka na Meshaki na Abedunego twarigeze kukivuga yuko ayo yari amazina y'ibigirwa mana bari babataziriye by'i Babuloni yari Azariya yari Ananiya yari na Mishayeli bajya abantu nawe ngomba umbwire nanje nibwire cyangwa umbwire tubwirane
ingene wobona umuriro uri kurakomanywa wegeranywa. Ati nimutasenga iki gishushanyo uyu muriro uhinda urindiriye mwebwe. Mugabo bakawitegereza uyo muriro ingene urabagiza indimi, bakabwira umwami batumviriza. Namba bisanzwe bimeze gutyo, Imana irashobora kuturokora amaboko yawe, ndaco bitwaye. Ariko nayo itoturokora, ntitworota ntitworuha dusenga igishushanyo washinze. Urumva uyo muntu ni umuntu wo guturitsa igufa, si umuntu wo konka amaberebere. N'umuntu ageze avuga ati jewe nobaho canke nopfa, ibi ntacyo bitwaye, ariko izina ry'Uhoraho rihabwa ishimwe n'icyubahiro. Mwene uyo wumva yokangwa nuko ashonje wagendera tubwoko adatinya umuriro. Twebwe tugomba dukure tukava hasi, umuntu akava mu bwana imyaka 2, 3, 5, 6, 7, tukamenya gushingira abantu intahe, tukamenya kuvuga ukuri, tukamenya icitwa ikibi ko ari kibi, kuko umwana niwe gifata nzoka atazi ko yica, atazi kwikomorana, niwe akora mu ziko atazi yuko ari umuriro agasha, nejo nawe wo murekura arasubira agakorayo, ntiyamenye ivyo ari byo. Abantu bakihana, ukwihana kuvuye mu mutima. Umuntu akirimbura ati genda akiriye umwami Yesu, hanyuma ndihanye ibyaha. Hirya yaje nibasubira gucumura, ucoberwa ko wacumuye. Erega niko bigomba gusigura. Namba umuntu akora ikibi guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12, mwumva uyo muntu yaratahuye ko ari kibi. Oya, bisigura yuko umuntu ataramenya ko ari kibi. Mugabo umuntu yatahuye azi yava ni yari koraje, aramenya ati ikintu sico. Naho byo bavyashitse akagikora kuko birabaho birashika, agacumura aramenya ati ikintu nakoze ni icyaha kandi nkwiye kukireka. Hanyuma tugakura, bizoba biteye isoni ko umuntu aja gupfa atagira intahe bamushingira. Ugasanga umuntu ntazi guca urubanza rubereye, dusoma Bibiliya. Umuntu ugasanga ntazi kubanguranya abatukana, ntazi kubanguranya abashwana, ni mwice, mwabataze ngo mwice, niko bavuze. Kandi abakebure mwene ibi biratuzanira ingaruka mbi. Namye ndabiharura ejo bundi, hari abantu nabibwiye. Burya umuntu gushikaho tuja gupfa ugapfataho wizigiwe, ata muntu yo gutuma ko ati ngo hamagara naka azahanure. Burya sinzi ko mwe mwumva ubwo buntu umuntu aba yatakaje. Biyumviriye bati hajya ahantu hari ingorane zimeze ko nuko none hamagara naka, bati wowe uvyishe. Aho bavuze izina ryanje canke igiwawe, abandi bakuzi iti byoba bipfuye kurusha, ahubwo hamagara naka. Umuntu w'umugabo akazobaho myaka na myaka, nyuma gasezera isa gapfa. Hari ikintu kinini aba yarahombye. None twebwe dukwiye gukura, twebwe dukwiye kurengana ibya kera, ahubwo tugatera tujya mu bwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Tugatera tujya mu bwiza bw'Imana, tugatera tujya kumenya ingene tubanguranya, tugatera tumenya ingene tujya kumvikana, tugatera tumenya ingene tujya guteragira imbuto nziza mu babanyi. Apana yuko abachef de quartier, abanyumba 10 birirwa mu nduru z'abakristo. Wakubise umugore, wakubise umugabo, wivye, urigi inkozi kibi, kandi urumuririmbyi, urumukozi w'Imana, ugatera uhagarara muri quartier. Nitwe tugomba gukura, tukava mu vy'indege nke bya kera. Iyo bidushikiye tugasaba Imana ikabidufasha hamwe ikadukiza. Hanyuma tukaja mu bwiza bw'Imana, tugashimwa n'abantu, tugahezagirwa n'abantu, tukagirirwa ikigongwe n'abantu kuko twakibagiriye, tukagirirwa imbabazi n'abandi kuko twazibagiriye. Kuko harimwo bamwe n'ubu mfise amakenga ngomba kuburira, bari mu mabarabara bayerera, bagenda barasega bateza ibiganza, batari babuze ibyo boriye. None mwene nyokwanyu ko ari we wamwishe, ari we wamuroze, abandi ari we waroze uburozi ngo ntibatunge. Ugombye kuronka itunga wese ukamwipfuriza gupfa, erega uzopfa usega. Nuko niko bica bigenda. Ivyo turima nivyo twimbura. Nimuhaguruke dusenge. Ngeka kuvuga menshi atari ko kuyamara. Nanje nze nabishobora no munsi gukoresha iminota 20.
iyo umuntu atazi gukora ibyiza Bibiri ivuze ati uwo muntu aba akiri uwo konka amaberebere. Ntibikunda ko umuntu yorinda kugusanga imakamba kubera atawe iwanyu ariyo uri kukorera y'icyaha. Wewe ntiwiyizi. Ugomba kuraba amaso y'abapastori, tugomba kuraba amaso y'abandi bakozi b'Imana. Kubera iki tutizera ngo twemeze kwigisho ry'Imana taho twora inyegera. None namba narakoze ibyaha, twarakoze ibyaha umwaka ugahera, b'abapastori batatubonye bisigura ko twera. Oya, kwa pastori ntibandika ibyaha, icyo bakora baradutenga. Ariko hari Imana ibona. Urabona handi ko ndagenda munsi ya izi byo twiyumvira, izi byo tuzokorejo, izi byo tuzokora na hirya yejo, izi myaka dusigaje kubaho, izi migabo yayo ikadusesangura ikatumenya. Ntitugende gukorera ibyaha abakozi b'Imana batatubona twibaza ngo turera. Oya, nambukuze mu by'impwemu urabizi ko wera cyangwa utera. Ngomba ngo ndabasabe dusenge Imana. Ngomba ndabinginge subiyemwo kuvuga ndi. Iyo ndiko ndabinginga ntibigomba kuvuga yuko jewe ndiko ndavuga ubutumwa bwiza nera derere. Nanje ijambo ry'Imana bariko yanginga. Nico cyatumye cyagenda babwira ndi ibi byonyene byo gukurikiza ama programme n'ibindi twigishwa. Mugabo twaratandukanye no kugororoka. Ntacyo byo babimaze. Ndiko ndinginga rero abantu. Ninginga jewe umuvuga butumwa, ninginga abaririmbyi, ninginga abapastori, ninginga abadiakoni, ninginga bari muri protokole, ninginga abajejwe isuku, ninginga abantu bose labari hanze hariya bariko bariruka. Namba twarakiriye umwami Yesu tugomba gukura, ntitukirabo kongera kwikwega hasi twavura. Sabe umutamo umwe muri abatama. Je naho mutoririmba nk'ubu numva tandirimba nateguwe ntaco aze adusengere. Yozanana ino murabona hari bane, hari batatu n'icegera. Ino niho mbona hari bane, oya mbere ahubwo ni batanu. Aho wozanana wese yoza yodusengera. Dusenge Imana. Gukura mu by'Imana biduhesha iteka, biduhesha icyubahiro, bitugira barurangiranwa, turubahwa, tuvugwa neza. Aho dushitse urazobariritsa. Dukure tuve hasi tugende. Apana imyidogo. Wa mwana uhengera uri kora muvyinagiza muze. Kera baravyinisha abana sinzi ko mwe murabimenye. Umwana ukabona ari karatwenga. Mugabo kidogo ukazona na urumva ntacu mugize yari karatwenga na urazi utwenga n'urira basama bose ukabonera hindu yararize. Ivyo ni ivy'ubwana, nta nzara, nta rupfu, nta magogwa, nta butunzi, nta bukene, nta vyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana.